harundi wowe ambatse nkomeje ujya mugore mawe ujya ndaya ahantu n'abagenzi ubugabo buri munsi buri mwanya buri saha kugeza isaha ahubwo je ufise ikibazo ushaka kukubaza muntu w'Imana ujya wewe mbwiza ukuri wewe ntiyakurongoye konzi yakumarongora abahungu buri mwanya ya peti ndakubwira wararongoye vugisha ukuri turabahungu twese turi babiri ntabyo yungumye uri umukozi ndi umuboss wanje ndaguhemba arega naho umukozi niwe wanzanye ndabitahura kusujya ndamuzi karima abuja kandi arongora abahungu wewe rero nawe ushobora kuba muba ushobora kuba uri muri ya liste y'abantu barongogwe aba Mariage ndumiye kabisa urumiwe sana umiwe ni iki ni warongo amaja mumbwiye nimbara y'ukuri umiye uko nyene je regrette très fort vraiment je regrette pour elle akina kimba ibintu byinshi yamisije ntazi wa muntu ubushaka umubosi nka jewe hari urudandazwa rushobora kugira umubosi kandi mu minota mikeya cyane nagereza wumve rero ushobora kwigurira imashini uvuye mu Bushinwa imashini ibundikira amagi ikaguha imiswi ya kijambere mu minsi 21 gusa woba wifuza ko iyo mashini gushikira aho uherereye hose aba mu Burundi canke n'ahandi dushobora kwigushikiriza twigukuriye mu Bushinwa birashoboka dusange ku rubuga rwacu rwa wezi3 akaburungu nitunda akaburungu.com cyangwa ushobora kutwandikira kuri WhatsApp ibera umutunzi ukoresheje iyo mashini yo korora inkoko birashoboka nukuri birateye isoni kandi biramara maji kuba muraba Mario mutagira subscribe share commentaire meme no kupartager tugasangiza abandi bataba baronse yo link nukuri tukundane naje ndi umwana bebe demira bebe meno narajije kugira subscribe za bebe tugende nukuri twagiye kwihuriro turaba Mario twende bebe twagiye ni wamurongoye reka bwa bundi biseri oh man tukagiye jawa ibyo bintu kandi dusubira kuri mbatse giye waza posha kidogo no Yvette posha gat tu vas où hein Chendagiye why mbiza ndakubwira yawe non fais pas ça je narakubwiye kubisa ibibazo kandi ibintu uri kurankorera ndabona nto bivumiriye ibiki ese sinafashe neza tu manges pas ayo masosiso hajya nje ndabona ubuzima nto bushobora kandi abahungu bose maze kubona ko muba mufise ico murondera ku muntu gusa atarukundo mumufitiye nawe ngene ufashe simbona ko ari urukundo ubwo numvise ni ndagufata nabi Yvette hein Yvette yo non je peux pas supporter je te jure devant Dieu ni ibintu wangiriye ho shishi n'ukuri ma Yesu et là maman je ne coupe pas la vie non on veut les Yvette je t'en prie oui t'es la seule femme il y a c'est la seule femme qui sait bien rouler sans papier jamais je peux pas supporter oh jai mbiza ndakubwira ikindi kintu tugeje naraguhishije aho ubona ibyo muhungu nakubwiye yampere yasize anteye inda mais je m'en fous Ida ahubwo c'est bien je suis très content urumva nanda zezo gutwaza usanzwe ufise inda mais on va s'amuser tuzoryoherwa maka none utinye iki basi wawe no utinye iki Alvin wibaze yuko naje ndaruha ubu buzima ntabwo noshobora je nundeke nigire kwibera mu barabara ntako aho waruri niwabikora oya si umukuku wawe no miye banitachuba kuma Yvette okay nahisi ko abakobwa mu kudumura bagirira bien no ukunda umuntu aduga ko papa ni ngoko oya je ndaruha Yvette oya umuhungu normal umuhungu agukanisha bien uri kuravuga yuko uruha no ne fais pas ça Yvette je te jure devant Dieu kezo kwica ushaka ndazi ko ufite imbanyi mugama je m'en fous zokurira neza zofasha umwana wawe je suis très sérieux avec toi
Yvette wanguriye ibintu cyapye mukuri kwimara simukuta yo Je numva menga okay basi zogabanya basi kabiri ku munsi kabiri 2 fois par jour mu gitondo no ku mugoroba mugabo apana nka kwa kundi wiruke mu gitondo ku mugoroba kabiri ku munsi sivyo wewe basi zogurira pole basi sivyo Yvette yo Yvette ibintu wangiriye Yvette ni wavuga abaswahili bubahwe kwe Yvette sinari bwaje umuswahili c'était la première fois kandi birungo no kwimara amaye Yvette dugwa ku mugoroba Yvette zo gufata neza nzo gutetesha kumenyera amabanga ntama bujita kumenyera amabanga nta niso nawe ndakwica. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, Nick. Madame, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? ariko ndamugorora ngiye isosi uri kurangura jewe yerenga ndaguruka ushaka kumwica madame c'est quoi ça toro tugenda igorora Madame, c'est quoi ça? Ni mabanga. Boko uniko mukozi wacu. Kubera ashikumira gitumba. Umakumwica. sukumuliga yaje gusa yarambye ngo ariko barabura isosi. Écoute, amajambo nguma numva muri iyi minsi ni menshi kubera wowe. Kandi mu minsi uzohinyuka tu. Ibyo uguma kuvuga ko kumbe nityo. One day uzoregreta. Sawa. Wananyiche mudi narimu. Iyo ndakica honyene kwanza kagashika. Nzohinyuka nahinyutse rimwe nzosubira. Nawe ndikunda kwigira muhungu. Je nta muntu yonzanira uburofa ngo njanuko. Amenyera amabanga baranzi. Nazi ko n'abana nabataye azanya sama ko n'ubugufi. Wananyiche ibyo naringiye kandi ndababise nje kwiharimu. Sade akuna kagaye nibiki Sade basi fumfata sino umuntu utabazi cyangwa umusegonde basi umiye kujye n'umugabo wawe edare kwanza ibintu byose rungiye byahitse urangiye mbere nk'umugabo ngaha kuko iyi nzu ni gwanje iyi nzu nije ndayiriha impuzu zarampiranye naragurisha iki ivyanjye byose naragurisha iki sinkijya ku kazi urabwa mbere nyine nambara nkabego basi bwa mbere nyine nasohoka kuko bose bati ego ujya muhunga ni mwiza rabo impuzu zigiye nambara sigiye afunga umubindo kubera wewe byose byahere kuri wewe waramfashe nabi warantutse warankubise waramvumye utawo umboregwa ko uborewe niragumuko baca umugani mukino ati ureka kugarume nikiri hafi yamara kurenga imirambo kabira nkayo bye tuzoza n'abagabo ngaha rero iyo mene sinyine kuja ndagenda ndabira ngo meme uburenya nje ndumugabo ngaha iyi nzu ninje ndayiriha goro no munsi rero kwa niturabane nabi cyangwa mpave nsesa amaraso kuko nunzi jewe nurambona nimba bijye besoro bikora nkinumira niko ndagukunda siko ngo gufata ko ngende ikigugu mu mutwe siko ngo nazi gutera ingumu cyangwa nazi gutera ikofi oya ibyo ndabiri ko ndagukunda waranamise impuzu hajya narabutse nari kofi naguhaye ahubwo naratangaye hajya usigara urukundo rwo kurambuza gukorera nabi rero kuno mwanya rero ubundi umugabo shaka ndakwereka ishavu giwanje ijyari ryo urukuranyumva ko sisesa amaraso rero simvuga amajambo menshi tora ibintu byawe byose uzi kufise ngaha urukuranyumva hanyuma utumbere umuryango umvireho ntanze ufasha kuri ninjye ndayiriha sawa kuri umwanya nshaka kuvuga amajambo menshi nawe
mfite shenda kubwira burya we twahuriye kwanza wanywe mu kabari nimba utazi neza nje uwo ndiwe ugiye kumenya mona wewe no munsi nimba wewe wiyumvira yuko nje ngaho wankura kirahisi tu ufata ati sade sohoka soko shabiri none inzura iri ya wewe umviriza ntukancire mu ijambo kandi ndashaka kunyumve neza jewe sindi wa mukobwa urumva wagize ibi mviraho ngo ngende nyene shaka uharure neza inshuro tumaze kuryamana je nawe inshuro imwe ntiri munsi ya 150 hamicongewe ko ikindi naco akazi je nagukoreye ngahanye nkoropa mvuni ku mugongo ndakugereza ivyo mbo ndagutekera usakira ngahonye shira kanoti kanje ngaho hamikindi naco inzu nimba ari agafundi pori nimba ari iki nimba wibaza yuko nzoyivamo ibyo bikure mu mutwe hame iyi izoba nk'ihoteli yiwanje nzogenda hiyo hanze ndondera abagabo afise amanya urumva hanyuma banza mvuye kuri iyo mva narusha akagongo nshashika ndyama hama monani nimba wibaza yuko kuvanga mu nzu ari coroshe si coroshe je ntunzi niyo wankuye nturibagiye niyo twahuriye ntuzi nikiri muri jewe nimba wibaza nje kunkura muri ino nzu ko ari coroshe si coroshe hanyuma ikindi aho ari kwegeye Kodi bize kumtachata kwa kazi ya wengine sana. Can you please give me the word please? Shikanda namazi. Please baby. Namazi. Kumpagasta. Kuvugana nande shusho. No, kuri neza kazi no. Niranzanira amazi kwanza namazi. Ndakuzanira. Nabo mubagora iyo kumaruka telefone ngizo Kwicara gushika ryari warishe papa urica n'abandi ntazi umva ndakubwira igihe cyawe kirageze mu minsi iri imbere ngiye kukumara amaza wicuza ibyo wakoze wa muntu wowe ushaka umubosi nka jewe hari urudandazwa rushobora kugira umubosi kandi mu minota mikeya cyane nagereza wumve rero ushobora kwigurira imashini uvuye mu Bushinwa imashini ibundikira amagi ikaguha imiswi ya kijambere mu minsi 21 gusa woba wifuza ko iyo mashini gushikira aho uherereye hose aba mu Burundi cyangwa n'ahandi dushobora kwigushikiriza twigukuriye mu Bushinwa birashoboka dusange ku rubuga rwacu rwa www.nitunda.com cyangwa ushobora kutwandikira kuri WhatsApp ibera umutunzi ukoresheje iyo mashini yo korora inkoko birashoboka.
imbwa ikidodora ikidodora. Iyo mbwa ni ikidodora ngaha ni mbwa nyabaki. Yo. Urafisindero. Kana abantu bujyanwa ntandere mwa mufise wo. Twaje kuva ryari umuzamu atunga ubwanwa. No mu boss wa patron atabwanwa afise wowe urafisindero. Mbabarira mutama nagutuse nje. Nukuri mbabarira. Ariko ufise imana. Uranyura umujyo? Oya naho nori mwana cungira urimbwa. Yo. Urakora ndonde. Shivali yani nga. Shivara ni ndani nyakuba. Come. Va là-bas. Ninde para? Toka hapo. Gakunga yashawe nunzi neza. Toka oui, vipi? Hey, passage s'il te plaît mon pote. Njo kanyiti pote. Uranyura umujyo? Ni urupoti rwasurungurire urumo. Peti urazi chance ufise. Nukubera ibintu ngendamwo, nukubera rukuntu mbayeho. Iyo batuhuye nk'ikire nka kera. Nari kugupfyonda iyo minwa. Nari kugukubita ahamuvuga ati kuva aho nagendeye nahuye n'umugabo w'agasuguru atari w'agasuzuguro. Peti ufise chance. Kandi applaudis. Ufise chance, chance la vie, chance commencer là-bas pour le travail. Venez à la maison. Je les ai terminés. Si là-bas tuzohura turabagabo. Peter d'amour maintenant c'est de travailler. Shaka kabwa karankureko. Gusa ishetani ibyo yambwiye izotuma nje mara mama yangu. Sigaye nigira umuntu nkumenya n'uruhinja. Gusa sha ndibaza sinamututse. Bro. Gusa akashetani kankozeko. Sigaye umuntu wari wasanga yanje umugabo w'agasuku. Shaka je kashetani. Yo. Nuko nakavutse. Nikayombe. Just navuze nabi ariko. Nako navuze nabi. Ubuzima ndiko ndabamo. Bro, Meze fresh. Gari zigari nyinshi cyane. Siya ukomeye cyane. Waba mugangi. Wapi tu? Meze fresh no salade. Ndakubuza. Jenny fresh we. Wakuze peti. Nabuntu bw'Imana nyine urazi ko Imana ikora byishimo. Nuduharage nyene tu. N'amapango menshi ngaboneka kwa kwishi. Ibintu by'amabango ntabyo nzi. Bango mbe ni umwembe ni giki n'amababi y'ibitoki. Bango n'amababi y'ibitoki. Yaya. Okay. Usiga ujya amababi y'ibitoki menshi. Na sotu. Cheval ari. Bo cheval vraiment. Kina pisi mu gitondo usanga yagiye ko cyama gitanda kimwe mena pisi usanga yagiye sinzi byamushiki. Sinzi aho yagiye, sinzi amadiri yagiye murazi ko umuntu type nyene tu. Umugabo aguma yiruka. Uru type ko gwakakanye ndaki. Umengo ni insovu tuzokwica gute. Tuzoruchomeda. Vipi? Yo, Eva, tu sais quoi? Combien aussi oui. Non, je suis ici, hein. C'est juste que j'ai trop de choses dans ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une vie qui a monté. Bon, oui, ça, oui. Je dis qu'on a s'amener à la chef. Tu vas voir le téléphone. Merci beaucoup. Kaji kararyoshe kweli. Asha nta yindi ji iri ngaha mu gisagara iryoshe nka Junior Marakucha. Ngiyi ji wofata kuvumerewe neza. Junior Marakucha yamaze kubashwaramwo mu gisagara cya Bujumbura. Woba wifuza kuyirangura Junior Marakucha uyisanga mu Cyarama canke ushobora kutwakura tukayigusanza huri. Hewe. Nukuri ibitangaza Imana ikora. Sanze warahindutse. None gasugura je n'ubuje sindabyitahura mu mutwe wawe. Reka je nibaza ko ari mask kuko Imana yagushize mu maso. Oya sha Komanda si mask. Si mask kandi ari umunsi nzo kwimasika. Koma. Grand frère Komanda mayari ekenya kwigende. Usiga uvuga nk'ukaraca bugufi imbere ya pastor none gasuguru.
uri mwene wacu umva rero ndakubaza ibyo wankoreye byose tubishira iruhande hama tuje mu by'umubiri ngize ukuri wagize ikibazo nyabake ko mvi kuri shetani ya mbere guhumuka gusumbya itabi umva rero komanda kwanza ndibaza twarabanye neza ndabizi n'ukuri ibi byambaye ko nawe byo kubaho kuko twese aho turi ni kuri centrale y'imizimu wegigirishe ngo fyoko wone uje kuba nga ukumbona nabaye umuntu watekereje ikizokubaho kizoruta kiwanje gusa kimacho ndakubaza ikibazo mbe wewe uvuka hehe tutabeshanye ushaka kumenya aho mvuka jewe aho uvuka gusa je mvuka mu Rumonge urenze Magara Gitaza Kabezi mu Rumonge burya si hajya hanu nzavuga havugwa tungo imikeke ibintu by'amashetani imizimu byo kuroga by'imita bwani urazi je mu Rumonge ndahabusoma no mu bitabo bavuga ati le Rumonge la charte montena na hanu nyene hakwije ibintu by'ibintu nta biharage bibayo nko mu Rugombo arya ibiharage byacu ni nyamu ni ndagara mbisi umva rero n'izumwe ziraba umva n'izumwe wowe rero ahubwo ndahiriye kubona umunyarumonge ndazi bafise ibintu byo kuvura abantu ibintu by'ibiroziro yo arya rero ni muhira byo nkubita ikofe ntugende utabyimye ukuboko niyo mpamvu ndagutinya umva rero komanda ndakubwiza ukuri rero nje shaka uzontware mu Rumonge wanyu kuko ibintu bindimwo peti hamwe no bikubwira cyane yakubwira ibyo mpaze kuhura nabyo ngaha muri rupango ava wewe ugiye ruguru nukuri nakamaramanza sibyo kuvuga ce n'est pas possible kanekere hasi umva rero ko nshaka ndakwiranga kubera numvise ko uvuka mu Rumonge abanyarumonge banda bati turaguruka hepke abanyarumonge umuntu ujyamana n'umuhungu avuga ari umukobwa ibyo urabizi umva rero nuko turabariya none nubutse ibindi mwo chapeti nje ndubone ndiko nandikamenye hamfise umutima warasuhaye njya muri rupangu ndakubwiza ukuri koma akuva wagi ujya mukobwa da none ubaye igistati no gasuguru fama tuko turagane no uko zana njabane kuri tatagi ano nasura kandi kugira ibintu byatanye data fama apana njaba jenda bihe ndabanga ndaripfuye na pati nuzasura kandi kunyarika ngakugira ubufakita umutipe ambaye yafashwe n'ibiki ariko nta na kimwe mbonye nawe nyine nta na kimwe ariko gusa sha iyi mitwe yawe nushaka kundunguruka mu mutwe jewe